Baramukije mwe mwese muko matumviriza muko murumviriza Agaseke BTV aho muri hose aho mutumbereye ari hagati mu gihugu eka no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Agaseke BTV rero kaba katembereye rero Tanganyika Care aho turamutse tugenda kuraba umuganga yabinyonosoye kugira ngo tuganire kuvyerekeye indwara ya hepatite. Rero mukanya ndaza kumuha umwanya abidondore aheze ashobore kutuganirira atubwire muri make mbega iyo ndwara iterwa n'iki, mbega uyigwaye abimenya gute, mbega mu gihe abona yuko iyo ndwara ayigwaye byose bigenda gute yo kwifata gute, ni izihe mfungurwa yofungura, yo kwigenza gute. Ibyo byose nivyo tuzokubaza muganga ngaha umwanya araza kushobora kutuganirira muheze umutege yo. Jewe ndi Muganga NDAYIKEZA Longin, ndi umuganga w'umuhinga yanonosoye ibijanye n'indwara zo munda, indwara zifata ibihimba vyo munda uhereye mu muhogo ukamanuka umushishito ukamanuka mu nsogi ndetse ugashika no mu busohokero bw'umwanda mukuru. Hagati aho hariho n'ibindi bihimba vy'indani mu nda usanga bifatanye n'ico gice nyene, arizo ndwara z'igitigu n'izindi ndwara zifata ku co twita pancreas, aho usanga mu Kirundi bitugora gushoka dutora le terme. Iyi specialite yacu mwumvise yuko yagutse, ariko muri aka kanya dushimye kuvugira hamwe ibijanye n'indwara ya hepatite. Hepatite ni ukuvuga ni indwara ifata igitigu. Iyo ndwara nayo ishobora gutumwa n'imigera itandukanye. Iyo nayo ni imigera ishika kuri 5. Hariho umugera witiriwe A, n'umugera witiriwe B, n'umugera witiriwe C, n'uwitiriwe D, n'uwitiriwe E. Murumva ni imigera 5 isanzwe itera iyo ndwara y'igitigu. Aho iwacu rero ibintu bigwiriye cyane kuko biranavana n'uburere ku isi yose, aho usanga hariho imibereho y'abantu itandukanye. N'iwacu rero mwakano karere Burundi busanzwe butuyemo hagwiriyeho imigera ya hepatite B, hagwiriyeho umugera wa hepatite C. Ibindi bishobora gutuma hepatite umuntu agwara hepatite, hariho hepatite twovuga alcoolique itumwa iterwa no kunywa inzoga z'umurengera, n'iyindi twita hepatite toxique itumwa n'umuntu aba yafashe nk'imiti y'umurengera, ugasanga ya miti kubera ko ahica ibanza guca mu gitigu. Uravye uruhara igitigu kijejwe mu buzima bw'umuntu, ibintu byose mu bisanzwe byo turya byo tunywa byose bimaze kurengana umushishito bikinjira mu nsogi, bica byinjira mu maraso gutembera, ariko byose bibanza gukoranira mu gitigu kugira ngo igitigu kibanze kibiyungurure neza, ari micafu yarimwo kibanze kiyice. Rero n'imiti rero hari imiti myinshi ushaka gusanga igira ingaruka ku gitigu, umuntu akagwara hepatite. Muri ico gihe tuvuga ko ari hepatite yatewe n'imiti. Hari n'ibindi usanga umuntu ashobora kugira hepatite biturutse ku basirikare biwe asanganye mu mubiri, ivyo twita hepatite auto-immune, aho usanga abo basirikare indani batakanye ugaca usanga rero ca gitigu kirabuze ingene gitunganya neza ivyo bintu vyahungabanye. Hari n'ibindi vyinshi bishobora gutuma umuntu agira hepatite, n'izindi ndwara ziturutse ku turingoti dusanzwe tuva indani mu gitigu, nazo nyene zirashobora gutuma umuntu agira iyo ndwara.
ingaruka mbi zayo bwa mbere nuko igitigu hagera igihe ntikizosubire gukora vya bikorwa vyacu cari gisanzwe gikora, ugasanga kiratakaje la forme, kiratakaje uko cari gisanzwe kiremwe ko Imana yakiremye, ugasanga kirataye forme ahari hanini hakaba hatoyi, uruhande rwari rutoyi rukaba runini, arivyo duca twita yuko ari foie dysmorphique, duca tuvuga yuko ari foie d'osirose. Cirrhose rero ni complication, ni ingaruka mbi ya mbere ituruka ku gitigu, kandi hepatite B, umugera wa B nawo ufata iya mbere ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, hakaza umugera wa B. Nta biharuro naje nibangikanije, ariko birahari twoshobora kubirondera bikenewe, niyo twaronka kandi karyo tukabibaha. Muti yandura gute? Ukuntu yandura mu bisanzwe ahanini hepatite B yandukira biciye mu mabanga mpuzabitsina. Hepatite B nico gituma iri mu byo twita les infections sexuellement transmissibles, iri mu ngwara zandukira biciye mu himba vyirondoka, nka kurya k'umugera wa sida, ari naco gituma akenshi iyo umuntu bamutoye umugera wa sida ni ngombwa ko baca baronderana n'umugera wa hepatite B, uko tubivuga twayitaziriye le couple maudit. Hepatite B na sida iyo ni couple maudit kuko kenshi biba biri kumwe. Murumva rero yuko ahanini yandukira biciye mu bihimba vyirondoka, ahani naho ica ni mu gihe murabona yuko umuntu agizwe novuga ibintu vya secretion, ibintu vya by'ibirikide, ibintu vya amasobe, amosozi, ibiki, ikintu cyose likide kiva mu mubiri w'umuntu, aho hose mu biseru, aho hose umugera wa hepatite B uburimwo. Ico no bamenyesha ugereranije n'umugera wa sida nuko umugera wa hepatite B yandukira cane kurusha sida. Kurusha sida kuko sida baravuga yuko mu mate, mu mosozi, no mu masobe baravuga yuko umugera uburimwo mugabo cane gose ku buryo umugwayi mu gihe afise abasirikare bahagaze neza mu mubiri umuntu adashobora yandukira. Ariko hepatite B yoyo hapfa kuba guhura umuntu akaronka iyo ntuze iyo likide, ubwo nyene aba yanduye. Umaze kwandura birumvikana icisirikira icitembera mu maraso ikagenda, hanyuma ahantu hambere icirangurura ni mu gitigu hahandi nyene aho ibikeneye, gacibayo igacitangura konona ya structure normale. Urana igitigu kirafise ukuntu cubatse, kigizwe n'utwo twita amaserire. Muri ico gihe rero imaze gushikayo itangura ku transforma ya maserire yariko arakora akazi kayo neza, ikayahindagura agata forme, n'ibindi bikazoca bikurikira. Muri ico gihe rero imaze gutembera mu mubiri, niho rero ibimenyetso bica bitangura kwibonekeza. Ariko hagati yaho mwomenya yuko abantu benshi baragendana umugera wa hepatite B batabizi. Ari bimwe tuca tuvuga duti umuntu agenda asymptomatique, niyo terme dukoresha mu vy'ikiganga, ugasanga umuntu nta kimenyetso na kimwe afise, mugabo umugera awugendana. Igihe rero ibimenyetso bitangura kwibonekeza, bisigura yuko wa mugera uri kuraduga, uri kurakura, uja kuba muremure. Rero hepatite B rero iciyemwo imico ibiri. Hariho hepatite B ya hafi yo twita igi, hepatite B ya kure cyo twita chronique. Tuvuga igi mu gihe dutoye uwo mugera munsi y'amezi 6 kuva umuntu yanduye.
tuca tuvuga yuko ari chronique naho mu gihe umuntu tumusanganye uwo mugera hejuru y'amezi 6 yanduye. Uwo mugera rero wibonekeza munsi y'amezi 6 mu bisanzwe aha nta ni mwe nababwira yuko atakimenyetso na kimwe cibonekeza, ari naho ikibazo gihagaze, kuko muri ico gihe umuntu acateba kuja kwivuza nta kimenyetso na kimwe, acaguma yitemberera atangorane nimwe yumva afise, hakazogeraho rero ibimenyetso biza kwibonekeza tuza turi muri hejuru y'amezi 6, ariyo duca twita hepatite B chronique. Imaze kuba rero chronique niho rero ibimenyetso bicatangura kwibonekeza. Ikintu ca mbere ugasanga umuntu ari faible, nta nguvu afise, amari astenique, nta kintu ashaka gukora, igikorwa cyose ariko arakora yumva uburuhe, agashaka kwicara, agashaka ntashobore kugira nk'urugendo rurerure, ntashobore nko guterura ibintu, ntashobore hakagira n'igihe mbere ugasanga ntashobora no gufungura, akayabagu kagahera. Ibindi navyo akenshi iyo yamaze kuba chronique, ibimenyetso hanini tuza kubibonera ku ma complication, ku ngaruka mbi zikomeye cyane zabo. Izo nazo ni mu gihe usanga inda yavyimvye. Umuntu rero ari navyo tumaze igihe tubona ngaha anya, kazona umuntu araje kwivuza kwa muganga avuga ati jewe haheze indwi 3 mbona inda yanje yavyimvye. Wamubaza uti urazi igituma? Ati ntavyo nzi, jewe nahora nkomeye. Aho rero inda imaze kuvyimba, ico duca dukora cyo tutangura kwibaza none yavyimvye kubera iki. Ikintu ca mbere dukora uramupima, ukamukorako, ukamwexamina kugira ngo wumvirize none yavyimvye n'amazi ariyo canke ni ikivyimba kiriyo canke n'ikindi kintu kiriyo. Ivyo byose rero nk'abaganga turafise ivyo duca dukora kugira tumenye tuti hari y'amazi. Akenshi rero nimba aba yarasanzwe afise hepatite B, kenshi usanga ari amazi. Bijya bita ngo rusina, acide. Ico ni ikimenyetso ahanini ca mbere gikunze kwibonekeza ku muntu asanzwe agendana umugera wa hepatite B amaranye igihe kitari gito. Handi naho ugasanga indani mu nda ico twita rahate, ugasanga yaravyimbye. Canke naho wamubwira uti kura gahoze turaye, ugasanga kunda ngaha anye hari ubuntu bw'uburongorongo, ubumengo n'umuntu yafashe ikaramu yahuje acagagura ku mirongo inyuranganye, arivyo twita mu gifaransa la circulation veineuse collatérale. Ivyo navyo nyene ni ibintu byerekana yuko wamugera ugeze kure. Canke nawe muri mu kiganza ugasanga mu biganza vyiwe harahishiriye. Canke waja kuraba ugasanga canke akaza adahwa amaraso. Iyo nayo ni yindi complication ikomeye cyane, iyo twita hémorragie digestive haute, ibiturutse kuki kuri ca gitigu. Nukuvuga igitigu harageze igihe kiremererwa, biranka yuko gikora ivya bikorwa vyaco y'amaserire arononekara. Aho tuba turi mu bintu muri cirrhose, kuko abenshi baza bari kuri stade ya cirrhose. Ayo maraso mu bisanzwe aba yaturutse ku kuntu yashitse ku gitigu, kubera habaye bloqué, agaca garuka, maze kugaruka aca amera nk'ayasubiye yajava. Muri ico gihe rero aha ngaha anye mu muhogo ngaha hepfo hariho utuveso dutwara amaraso, duca tuvyimba. Tumaze kuvyimba tugaca duturika, ni harya rero umugwayi aca adahwa amaraso. Ibindi navyo haraho umugwayi aza amaso asa n'umuhondo, Ibindi navyo ca ugasanga umugwayi aje yapararanga, yavuga ibintu bitaroranye, rero twita les propos incohérents,
ugasanga ariko avuga ibintu bitaroranye muri ico gihe tuca tuvyita rero twita encephalopathie hépatique. Ni ukuvuga yuko igitigu nticashoboye kuyungurura ubumara busanzwe buturuka mu nsogi witurutse ku byo umuntu aba yariye bijanye birimwo ammoniaque. Mu bisanzwe igitigu nico kijejwe guca kibi désintoxica. Mugabo rero urumva kiba camaze kumera nabi, bwa bumara buca bubandanya mpaka no mu bwonko, umugwayi ragacaza yataye ubwenge canke aza afise des propos incohérents. Ngira ngo muri make ibimenyetso muri make vya hepatite yamaze gusinzikaza umuntu, ahanini tubimenyeshwa hepatite tuyimenyeshwa nuko aje ageze ku rugero rwarengeje, ageze kuri stade ya complication, arayo ma complication mpeje kubabwira. Aho ni kubimenyetso. Igisigaye byaje twamubonye twicuze yuko yoba afise uwo mugera, tukamutuma igipimo tutangura gutuma mu gupima hepatite n'amaraso dufata, hanyuma tukajana muri laboratoire bakaturabira yuko uwo mugera utarimo. Urimwo rero niho rero duca dutangura ibijanye n'ibica bikurikira. Tumaze kuyitora duca turondera ibindi vyose, eske umugwayi ntiyoba yaragezaho bikomera biki n'ibiki, duca novuga nti urukurikirane rw'ibipimo bitari bike duca dukora, harimwo ama ecography kugira ngo turabe igitigu forme yaco yuko itatakaye, turabe yuko kwa kuntu uruhande rumwe aba ari hanini urundi ruhande ari hatoyi, eske ntivyahindutse ntivyanyuranganye. Ivyo tubibona kuri ecography. Hari n'ibindi duca tubondeza mu maraso kugira turabe yuko itobigeze koko ari cirrhose. Tumaze kubona yuko ari cirrhose naho hariho ibindi bipimo duca dukora mu maraso kugira ngo dushobore no gupima duti uyu muntu turavye ahigeze yoba asigaje nk'imyaka 3 canke 2 canke 5 yukubaho duhereye kuri uwo munsi tuyitoye. Ivyo turabikora. Niho rero umuntu aca atangura rero gutegura umugwayi canke wo mu miryango. Aho kwari kuntu tuyipima hepatite B nkuko nababwiye ni nka sida. Umuti wayo urahari, nka kurya umuti wa sida uhari, umuti ni umwe kandi gusa aho bitaniye nuko imbere yuko umugwayi atangura umuti hariho igipimo dukora kugira ngo turabe koko umuntu hashaka kuba afise umugera wa hepatite amaranye igihe kitari gito mu mubiri, mugabo ugasanga iyo hepatite ntiri kwiragwirirana. N'ubundi rero usanga iri kwiragwirirana. Muri ico gihe rero hari igipimo duca dutuma ico twita charge virale, niko tucita mu gifaransa. Rero hari ibiharuro duca dufatira ko kugira turabe yuko iyo hepatite iri kwiragwirirana, iri kwirarondoka, voilà, iri kwirarondoka. Muri ico gihe duca tuvuga ati kwiri kwirarondoka rero tumutanguza umuti. Itari kwirarondoka naho hariho ibindi duca dupima kugira ngo turabe koko yuko iri inactive, itari kwiragwirirana. Rero abantu rero bafise hepatite itandukira itari kwiragwira mu mubiri bariho nibo twita les porteurs inactifs. Bo kurabo rero baba bafise iyo hepatite iri kwiragwirirana duca tubashira ku umuti ahi Burundi wo dukoresha n'umuti twita ni les antiviraux comme nkuko iyo ngwara ari iterwa na virus akuya kwa sida, n'umuti umwe tumushirako ikinini kimwe afata ku munsi, akazoca gifata ikiringo kirekire, donc ico twita traitement long cours, aguma afata ico kinini
kugeza yaho mugabo uko abifata niko uko amezi 6 canke umwaka uko umwaka uheze niko dutegereza gupima ya charge virale kugira turabe koko ikibandanya igwirirana. Dusanze ya itakigwirirana itakirondoka itakiri active muri ico gihe turareka umugwayi akabandanya nk'ayandi mezi 6 tugasubiramwo yindi charge virale kuko n'umugero ushaka no kwinyegeza ugasanga harageze igihe irasubiye kwiyadukiza ico twita reactivation virale imaze kwiyadukiza yari yarakize naho ni bibi cane gose ni gake n'umugwayi tumukurayo ari naco gituma mu kuyivura bisaba ubwitonzi bigasaba gukurikirana cane gose uwo mugwayi karaba yuko yabandanije afata umuti neza kugira ngo wamugera ntuzohave wibika hama ngo tusave twibaza ngo yarakize mugabo haca nk'amezi 6 canke umwaka igaca isubika ivyukiranya kenshi rero yivyukiranije ico twita reactivation virale kenshi umugwayi biragora kugira tumukureyo kuko icizana ico twita hepatite fulminante hepatite très aiguë umugwayi muri ico gihe biragorana kugira ngo amare n'imisi 3-4 ataratujana. Muri make rero uko ivugwa nuko iyo miti rero azoguma ayifata mugabo tukaca tuguma tumukurikirana kugeza aho hazocamwe nk'imyaka 3 tumukurikirana tumaze kubona haize imyaka 3 tugira charge virale tukasanga ni negative donc ni indetectable muri ico gihe tuvuga tuti voilà yarakize. Ariko rero naho tuvuga ngo yarakize yaramaze kuba afise uwo mugera ntaho wararoye irashaka kuyireactiva nkuko nabivuze kandi ntikibuza yuko ashobora uwo mugwayi muri kazoza ashobora kugira cancer du foie. Iherezo rya hepatite B ni cancer y'igitigu. Aho rero ni finale nta kintu kinini yadukora ariko abaganga tusha dukorana muri ico gihe ari naco gituma umugwayi wese agenda n'uwo mugera dutegerezwa kwama tumukorera ecography uko amezi 6 ahetse tumugirira ecography tukongera tukaraba hariho igipimo dupima mu maraso cerekana yuko umuntu afise cancer y'igitigu cyo twita alpha fetoprotein. Iyo nayo nyene uko amezi 6 aheze duca twama tubipima uko niko mu bisanzwe tugenda turakwirikirana abagwayi bafise iyo ngwara hepatite B. Mu kuyirinda naho bavuze kwirinda ufatira uko ntuyandukira umgwara yose maze kumenya ingene yandukira ucumenye yuko mu kuyirinda ucutorera umuti vya bindi bituma ayandura mwavyumvise icamwo bihimba vyirondoka. Muri ico gihe ari nk'abantu bubatse ari nk'umuntu yubatse muri ico gihe tumaze gutora umwe muri bo umugore cyangwa umugabo tukamusanga afise uwo mugera icihutirwa duca duhamagara mugenzi we bubakanye nawe tukamupima kugira turabe yuko nawe atarandura. Dusanze yaranduye kibazo tuca tubakurikiranira hamwe. Akenshi rero dusanga ari ama couple discordant ugasanga umwe arakomeye undi aragwaye. Ico gihe uwagwaye acabandanya amaso acabandanya kwirikiranwa wa wundi akomeye nawe ikintu cambere dukora tuca tubihaniza ntibasubire kurangura amabanga yabubatse batikingiye. Ico ni cambere. Ibikurikira tuca tumusaba yuko aja kwikingiza ico twita vaccination. Umugera wa hepatite B urafise vaccination. Nk'ico ni ikintu gikomeye cyane mu byo tuma tuyirandurana n'imizi. Ibindi byo kwikingira kugira ngo tuyirinde ni gukwirikiza isuku
umuntu akirinda ibintu vyo guhura bituma habaho ya contact y'ama secretion ibintu vy'ibiki vyose umuntu akavyirinda. Hari ikintu gikomeye cyane gose ntababwiye mu ingene umugera wa hepatite B wandukira, nuko umugera wa hepatite B wandukira biciye mu maberebere canke ina n'umwana ku bafasoni bibungenza. Ico ni ikintu gikomeye cyane gose, ari naco gituma ubu mwabino bihe kw'isi nzima hose no ngaho iwacu i Burundi umupfasoni wese iyo asamye imbanyi mu bipimo vya mbere vyo mu mezi 3 ya mbere bamugirira ategeza kujamwo igipimo cukuro pima uwo mugera wa hepatite B. Akenshi rero ashaka gusanga atipimishije, murazi yuko hari abanyagihugu bacu batabimenya, aza no kwipimisha inda igeze mu mezi 9 agomba yibaruke. Muri ico gihe rero iyo avyaye umwana ubwo nyene acaja ku rucanco, n'iyindi produit uwundi muti bamutera yo twita immunisation kugira ngo ace abandanya yonka atangorane. Muri make rero murumva yuko yandukira biciye mwimba vyirondoka mu ma secretion canke je twita transmission mère-enfant, nyina aha yihereza umwana wiwe biciye mu maberebere canke cane cane harya ariko aribaruka, ariko aribarukana cane cane iyo avyaye neza. Murabona yuko umwana asohokana umutwe gatabura kaya gasashe, bamaze kugatabura kuvuga nyina w'umwana yamarikide vya bisekreso byose yarafise, umwana ashaka guca yandura kandi arandura cane gose. Muri ico gihe ari akandi kajambo umuntu yovuga ni guhimiriza, kandi namwebwe bamenyesha amakuru nibyo tubasaba ko aha twebwe kenshi tuvugana n'uwo tubonye ubu twituye ntituronka akaryo keza ko gukwira hariya mu misozi kugira ngo dushobore kubimenyesha abenegihugu. Mwebwe rero mufise ijwi rishika kure, nimufatire ako kanya muze murahimiriza, tuze turahimiriza. Murumvise ingaruka ni nyinshi no ngaha mu bitaro aha dufise abagwayi batari bake baryamye ngaha, umuntu atabona neza akazoza kabo. Bamwe nyene baje nyene vyaramaze kuyangara, n'abandi rero bama bariko baritaba Imana kubera baje vyaramaze kurengerana cane gose. Rero ikintu ca mbere gikomeye ni guhimiriza abenegihugu, na cane cane kuri uko kuntu yandukira. Abantu bakama biyubara ntibapfe kurangura amabanga yubatse uko babishatse, ntibapfe kubaho uko bishakiye. Iyo bariko barafungura bakafungura ivyo kurya vyakorewe isuku rikwiye, n'ibindi. Umupfasoni iyo yibungenze amaze kumenya yuko yamaze gusama, yihutire kuja gupimisha imbanyi kwa muganga, bashobore kuraba babibone hakiri kare yuko ata vyinshi birononekara, kugira ngo ahanini bazoshobore kurokora ubuzima. Murakoze cyane kudusigurira kuvyerekeye hepatite. Mwavuze ko nko mu gihe musanze umugwayi ayigwaye tingene mu muvura n'ingene ateza kwitwara. Mbega ibifungurwa dufungura abifata vyose canke vyogenda gute? Iyo twamaze kubibona yuko yamaze kwandura uwo mugera, ikintu ca mbere kuko nabibabwiye nuko ivyo dufungura vyose impera n'imperuka biteza guca mu gitigu. Muri ico gihe ikintu ca mbere ca tumubuza n'inzoga. Ikintu cyose kirimwo alcool aca heba. Hariho n'ibindi nk'indya ziguriyemwo amavuta menshi navyo nyene aca hagarika. Hari n'ibindi dushaka kumubuza bitumye
n'izindi ngwara duca turondeza nka za diabete canke za hypertension. Hariho ibintu byinshi bitari bike duca tumubuza dusanze, kuko kenshi biranajana ugasanga umugwayi yagize hepatite, menya yuko na diabete ntituyisiga kure. Muri ico gihe ivyo byose duca tubipima, dusanze afise diabete byumvikana yuko duca tumubuza gufungura ibintu caye kunywa ibintu bisosa cane, afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso canke izindi ngwara z'umutima duca tumubuza gufungura umunyu. Ariko bon, muri make nta kintu kinini yatumubuza. Hari ivyo abarundi bamenyereye canke mbere n'ahandi aho usanga hariho abantu bakoresha imiti y'ikirundi. Ivyo navyo turabibabuza ivyo twita les plantes médicinales. Ugasanga abantu baciye bihutira kuja kurondera ibicuncu ibiki ibintuze vyinshi, ahubwo ivyo onye tutabibabujije abariko tuba turiko dutuma wa mugwayi yongereza ububabare bw'igitigu, kuko bijya bivugutano aja kunywa ni ngombwa bizoce handi mu gitigu kugira ngo bibanze bimesugwe neza, bimesugwe. Umva rero tumureka akabifata tuba turatuma abandanya yononekara. Ivyo navyo nyene biri mu byo tubabuza. Ntaca aja gufata ibintu vyayo byose abonye, canke naho hagataho ico nibagiye kubabwira mu bintu bituma umuntu agira hepatite cane cane itumwe n'imiti. Tuca tumubuzana cane cane gufata imiti iyo ari yo yose muganga atamubwiye ingene ayifata. Aho iya mbere ni umuti bita paracetamol, nkuko mubuzi urya muti umugwayi amaze kuwufata ku rugero rurengeje ku munsi, no kuvuga ari nk'ibinini vy'amagarama 500, akafata nk'ibinini binini novuga nk'ibinini 10 ku munsi, akabimira rimwe. Aho muri ico gihe abahejeje konona igitigu. Kirazira yuko umuntu arenza amagarama 6 ya paracetamol. Paracetamol ni kinini ku muntu agwaye hepatite, afise hepatite tudahuta turaha umugwayi. Mbere nta mu bisanzwe nta nico twigira twandika, kuko urashobora kubimwandikira ukamubwira tuzofate 2, acavuga ati ibisimwa by'ububabare, agaca arenza, agaca yifatira nka 6 ndwi. Muri ico gihe tuca tubavijira kugira ngo twandike ibindi. Muri make rero ivyo gufungura si vyinshi abujijwe, bishingiye kuri ivyo nyene, bifatiye ku ruhara igitigu gisanzwe gikora mu mubiri w'umuntu. Ikiganiro ni Tuyabungabunge. Mwumvise byinshi muganga Dr. Longin aje kudushikiriza ku ngwara ya hepatite. Nibaza yuko umwe wese akaratwumviriza azovuga ati ndavye ku byo umuganga yavuze, nandi ndashobora kwisuzuma haraba. Nibaza ko tuzosubira kubonana mu yindi minsi, naho nyene tuzonga tumurondere kandi yongera tuganirire ku bindi bisata bindi bigize amagara yacu.